BurundiPay n'ubuhinga bwo kurihana biciye mu buhinga bwa none buheruka gushirwaho ni banki ya Repubulika y'u Burundi. Rero ubwo buhinga n'ubuhinga banki nkuru y'igihugu yasizeho kugira ngo bworohereze abene gihugu gushobora guhanahana amafaranga cyangwa kuriha ibidandaza cyangwa amaserivisi vyoroshe, kandi ubwo buhinga butuma umuntu ari mu banki cyangwa muri microfinance cyangwa mu ma établissement de paiement nk'iza Cash Mikash bashobora guhanahana amafaranga vyoroshe nubwo umuntu mutamusangiye aho muguruje konte. Rero ubwo buhinga novuga ko ari ubuhinga by'ukuri bunyaruka uriko urabukoresha kandi bworoshe no gukoresha, kandi novuga ko bukingiwe cyane gose kuko bwasizeho hisunzwe amategeko mpuzamakungu ajamwe n'ivyo kurihana biciye mu buhinga bwa none. Nkuko biri mu itegeko ryasizweho n'umuyobozi mukuru w'ibanki ya Repubulika y'u Burundi itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 rigenga abakoresha ubwo buhinga bwa BurundiPay, nuko ibanki yose yemere gukorera mu Burundi, microfinance yose yemere gukorera mu Burundi, établissement de paiement yose yemere gukorera mu Burundi canke Destination de Poste bategerezwa gukoresha ubwo buhinga. Ni itegeko ry'ibanki ya Repubulika y'u Burundi kandi nta numwe adategereza kubukoresha n'itegeko. Mu gushika aho nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ibanki ya Repubulika y'u Burundi ashikirije ku mugaragaro buno buhinga bwa BurundiPay, urya munsi ku mashirahamwe yemewe ni banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi gukorera ku mugaragaro dufita, hari amabanke 15. Muri amabanke 15 ayashikane aramaze gukoresha ubwo buhinga, kandi n'abanywanyi babo canke abandi bifuza kuyajamwo baramaze gukoresha ubwo buhinga. Hano mvuga nk'ibanki Bankobu, ibanki Bebe, ibanki Finbank n'ibanki BCAB baramaze gukoresha ubwo buhinga, kandi n'abakiriya babo baramaze gukoresha ubwo buhinga. Hanyuma muri ayo mabanki n'amabanki ane mu mabanki 15 yemereye gukorera ngaha mu Burundi. Rero mu gisata c'ama microfinance naho novuga yuko ama microfinance ashika 8 ku ma microfinance 60 aramaze gukoresha nayo ubwo buhinga. Aha novuga hariho nka microfinance yitwa CCM, microfinance yitwa CCF, microfinance yitwa Kaze, microfinance yitwa Hosh Family na microfinance yitwa Miteke, Kazoza, Ihera n'Inyeri. Nabo nyene nabo baramaze gukoresha ubwo buhinga ko ari microfinance 8. Rero hari ikindi gisata bitama établissement de paiement, amashirahamwe yo guhanahana amafaranga biciye mu matelefone nk'iza Cash, Mikash na Castel na Ihera. Izo novuga yuko yimaze kwinjira yashoboye gutangura gukoresha ubwo buhinga n'abakiriya babo bakamaze kubukoresha, ishirahamwe ryitwa Castel. Rero muri amashirahamwe 4 ni imwe imaze kubukoresha, hanyuma izindi nazo nka Destination de Poste n'aya mabanki n'ama microfinance yasigaye abenshi bariko barakora ivyo bita amateste canke ivyibanze kugira ngo bashobore gukoresha ubwo buhinga vyoroshe. Rero benshi bageze ku rugero rushimishije kugira ngo bashobore kwinjira muri ubwo buhinga bwa BurundiPay, kugira ngo n'abakiriya babo bashobore kuboroherezwa mu gushobora kuhanahana amafaranga no gushobora kurihana vyoroshe. Ariko ico novuga gito kuri ibi gusa so kuvuga yuko kugira ukoreshe BurundiPay utegerezwa kuba uri muri izo banki cyangwa microfinance canke muri établissement de paiement ze kuja muri BurundiPay. Ariko umuntu wese afise telefone urashobora kuja muri amashirahamwe yamaze kwinjira ukabura koresha BurundiPay bashobora kuriha cyangwa guhanahana amafaranga uyundi ata kibazo na kimwe kibaye. Rero nkuko naye bamenyesheje ni itegeko kujamwo. Hanyuma iki naco nuko muri itegeko ryasizweko igikumu n'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi itariki 2 z'ukwa gatatu riri ku buhinga ngurukabumenyi bw'ibanki nkuru y'igihugu, nuko gushika itariki 5 z'ukwicenda ibanki cyangwa microfinance cyangwa établissement de paiement
itazoba irashobora kwinjira muri no buhinga izohanwa hisunzwe ibiri mu iryo tegeko ryashizeko umukono n'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi. Rero ahanini kuri iki nico gituma nababwiye nti abenshi bariko barakora amateste kugira ngo bashobore guheza ibikenewe byose kugira babyinjiremwo. Twizera yuko izo tariki 5 z'ukwicenda amabanki yose na microfinance n'amaetablissement de paiement yose azoba haje kwinjira muri BurundiPay kugira ngo yoroherwe guhanahana amafaranga byoroshe kandi yorohereze n'abakiriya babo canke ababituye bose kugira ngo bashobore kuriha byoroshe ibidandazo canke amaservice canke bashobore guhanahana amafaranga byoroshe, kubera ko ubu buhinga butuma amabanki canke amamicrofinance canke amaetablissement de paiement ashobora kubonana canke guhanahana amafaranga atangurane hari na ntoya. Nkuko umuyobozi mukuru w'ibanki ya Repubulika y'u Burundi yabishikirije, ubu n'ubuhinga bukoreshwa na telefone. Bisaba yuko amafaranga uyafise muri banki kuri konte yawe cyangwa ukaba ufise muri microfinance yawe canke muri établissement de paiement. Rero nico gituma twahamagariye abene gihugu canke abakiriya bafise amakonte yuko bokwegera amashirahamwe kugira ngo ashobore kubafasha kugira ngo bashobore kwinjira muri ubwo buhinga bwa BurundiPay kugira bashobore kurihana cyangwa guhanahana amahera byorohewe. Rero kenshi na kenshi kubera ko umuntu aba afise aho yuguruje konte, birasaba yuko uja aho hantu yuguruje konte kugira ngo bashobore kukwereka aho uca kugira ngo ushobore gushikira ubwo buhinga bwa BurundiPay. Rero hariho nk'amabanki canke amamicrofinance ndetse n'izi amashirahamwe ajeje guhanahana amafaranga biciye mu buhinga bwa none, cyane bafise ubuhinga bwo gukoresha nko kuri telefone. Usanga kenshi hatarinda gushikayo, ugasanga urinjira muri ubwo buhinga basizeho bwo guhanahana amafaranga cyangwa umuhora uri kuri telefone, wowe nyene ugashobora kugishiramwo ata kibazo utarinze gushika ku vyicaro vyayo mabanki cyangwa amamicrofinance cyangwa ama établissement de paiement. Rero hari abo bisaba yuko banza gushikaho, hari n'abo bitasaba yuko banza gushikaho, kuko byose bivana n'uko umwe wese yitunganije kugira ngo ashobore kwegereza abene gihugu canke abakiriya biwe ubwo buhinga bwa BurundiPay. Muri ubuhinga bwari busanzweho bukoreshwa n'amabanki cyangwa amamicrofinance canke ama établissement de paiement nk'iza EcoCash, Limicash na Castel, hari ukuntu bo nyene bashiraho urugero ntarengwa rw'amafaranga abantu bateza guhanahana. Rero muri urwo rugero rw'amahera abantu badashobora kurenza, hari igihe basanga bamwe bashika no ku miliyoni, abandi ugasanga bashika no ku miliyoni 3 canke 5. Ubwo n'ubuhinga novuga yuko ari ubuhinga banki aba yashyizeho cya microfinance, abantu bashobora guhanahana amafaranga muri bwo nyene, indani muri bwo nyene. Rero aho bitandukaniye ubwo buhinga n'ubu buhinga banki nkuru y'igihugu yashyizeho BurundiPay, nuko ubuhinga BurundiPay n'ubuhinga novuga yuko bwasizweho kugira ngo bushobore guhuza ubwo buhinga bwose. Hamwe umuntu ari muri bankobu inoti ashobora guha amafaranga umuntu wo muri BB Plus canke agaha umuntu wo muri CCM Karazo canke muri Kazoza canke muri Kasere. Rero ubwo n'ubuhinga abariko barahana amafaranga banahana tegeza guca muri BRB kugira ngo ashobore gushikira umukiriya. Rero ico nashaka kuvuga kuri iki nuko amafaranga y'amalimite bashiraho atacikwe n'amafaranga ari muri BurundiPay, kuko muri BurundiPay kubera ari ubuhinga bukingiwe cyane rwose ko bwasizeho bwisunze amategeko mpuzamakungu no korohereza abene gihugu kugira bashobore kuriha ibidandaza byoroshe canke bashobore kuriha amaserivisi byoroshe, kuko urabona yuko benshi ubu basigaye baja gutonda mirongo ku mabanki cyangwa ku microfinance batondeye amafaranga y'amakashi kugira baje kuriha cyangwa baje kurondera amafaranga abandi. Ugasanga nta buhinga buriho cyangwa imihoro iriho ibashoboza kurihana amafaranga byoroshe, kubera nyene nayo malimite usanga ariho muri amashirahamwe yarasanze akoresha. Nico gituma mubona banki nkuru y'igihugu yafashe iyo ngingo kugira ngo ishobore korohereza abantu bashobore kuruhuka sizo kuja gutona imirongo cyangwa kuja guhanahana amafaranga kugira ngo boroherwe. Rero muri ubuhinga bwa BurundiPay
niho banki nkuru y'igihugu yaseho yuko umuntu ashaka guha amahera uyundi, amahera ava kuri konti yiwe ya telefone aja kuri konti y'uwundi muntu ashaka kurungikira ya telefone ashaka kuriha, aho ntibirenza miliyoni 10. Ariko iyo amafaranga ariko arava kuri ku muntu aja nko kuri konti ya banke canke aja kuri konti ya telefone arishira hamwe, aho twarashitse ku miliyoni 20. Rero nk'umuntu ashaka kuriha canke kurungikira uwundi muntu amafaranga ava kuri konti yiwe ya banke aja kuri konti ya banke yiwe ashaka kurungikira amafaranga canke kuriha, muri ico gihe twashikirije ku rugero rw'imiliyoni 50. Aha no kugira ngo abantu bashobore koroherwa gushobora kuriha. Ariko ubwo rugero twasizeho si urugero novuga yuko utarenza, ni urugero ugira incuro imwe, ariko uko ushaka kuriha incuro nyinshi urashobora kuriha ayo ushatse yose ugashobora gushikira umuntu uri kurahira canke kurarungikira. Rero novuga yuko ibi vyabiseho kugira ngo vyorohereze abenegihugu, kandi ikindi ciza naco kiri muri ubuhinga bwa BurundiPay nuko ayo mafaranga uyamurungikiye ayabona ubwo nyene inyuma y'iminota, inyuma y'amasegonde nka 10, atarenga nka 10, amafaranga aba yamaze kuyabona ubwo nyene, umva nta bintu vyo guteba. Nico gituma rero novuga yuko banki nkuru y'igihugu yaseho aya malimite yo ku ncuro imwe umuntu arungitse, bitandukanye nizo limite zari zihari muri amashirahamwe asanzwe yabikora, kugira ngo ashobore abenegihugu canke abakiriya b'amabanki na microfinance n'amaetablissement de paiement bashobore korohererwa mu kuriha no guhanahana amafaranga atabigoranye. Nico novuga kuri ivyo muri kumuravuga vy'amalimite. Rero ivyo nibaza yuko abenegihugu bobimenya kandi bakamenya yuko banki nkuru y'igihugu atacidakora kugira ngo umwenegihugu yoroherwe bijanye no kuriha no guhanahana amafaranga. Hari amategeko akingira abakiriya canke abantu bose bakora ibi vyo guhanahana amafaranga. Iyo ishirahamwe ryawe ritagutunganirije ukaba wabandikiye ikete hama ntibagutunganirize, urafise uburenganzira bwo kwitura banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi, hanyuma ikagufasha kugutunganiriza, hanyuma mu gihe basanze yuko warenganijwe bakagutunganiriza atakibazo. Murabona ubuhinga bwo kurihana biciye mu buhinga bwa none bwa dusanzwe buhari mu mabanki, hari ibiciro vyari vyasizweho, kuko ibiciro biba vyasizweho biba bishigwaho hisunzwe ivyo ibanki canke microfinance canke amashirahamwe yo guhanahana amafaranga biciye mu buhinga bwa none aba yakoresheje kugira ngo ashobore kuzana ubwo buhinga. Rero nkuko nabibabwiye, ubuhinga BurundiPay bwasizweho n'Ibanki Nkuru y'Igihugu, ariko kugira ngo ishirahamwe rishobore kubwinjiramo nabwo nyene hari ibintu bitegereza gukorwa canke hari ibikoresho bategereza kugura kugira ngo bashobore kwinjira muri buno buhinga. Rero nabo nyene nabadandaza, kuko nabadandaza amafaranga, kugira ngo bashobore kwinjira muri ubuhinga bwa BurundiPay hari amahera baba basohoye, kandi amafaranga baba basohoye nabakeneye yuko baronka inyungu kugira ngo bashobore kuriha abakozi, bashobore kuriha amakori, bashobore kuriha ibindi bikorwa bisanzwe bikenerwa muri amashirahamwe vya misi yose. Nico gituma hariho igiciro usanga bategereza gushiramo. Rero ico novuga yuko gusa BurundiPay hazoba akarusho ugereranije n'ibindi biciro bahora bakoresha, nuko aha nk'iburyo Ibanki Nkuru y'Igihugu yakoresheje kugira ngo ishireho buno buhinga, nuko muri iki kiringo c'imyaka 3 guhera itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu, nta kintu na kimwe Ibanki Nkuru y'Igihugu izosaba amabanki canke microfinance canke amaetablissement de paiement yinjiye muri ubwo buhinga bwa BurundiPay. Rero ico nico cambere novuga ko izotuma ibiciro vyo guhanahana amahera canke kuriha amahera y'uwundi muntu mudasangiye umurongo uzosanga bigabanuka ugereranije n'ibindi biciro. Hama ikindi naco ca kabiri nuko ubwo buhinga uzosanga bose babufise. Rero mu gihe bose babufise hacaba ikintu nokwita cyo guhigana, cyo bita mu rurimi rw'ifaransa concurrence. Rero habaze kuba concurrence, udusanga
umwe agerageza gutanga akarusho gatuma umuntu ahurumbira gukoresha ubwo buhinga gusumba uyundi. Rero nico gituma nizera ntakekeranya yuko gukoresha ubuhinga bwa BurundiPay bizotuma ibiciro bibayabaye ugereranije n'ibindi biciro vyahora vyakwa kuri aya mashirahamwe usanga yakoresha ubuhinga, kuko wasanga ari nk'umwe canke babiri canke batatu canke bangahe usanga ari ubiharije ubwo buhinga. Ariko ubu kubera ko ari niteko yuko amabanki yose ateza kuja ama microfinance yose n'ama établissement de paiement, uzosanga ibiciro biba bibayabaye ugereranije n'ubundi buhinga bwari busanzwe bukoresha. Jambo no sozera ko kuri BurundiPay ubuhinga bwo kurihana biciye mu buhinga bwa none ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi iheruka gushiraho, nuko novuga yuko ari ubuhinga by'ukuri ibanki yasizeho kugira ngo ishobore kohereza abene gihugu bashobore kurihana vyoroshe no guhanahana amahera vyoroshe. Murabona yuko ino munsi hari ibibazo vyari bihari vy'uko usanga abantu birirwa batonze imirongo baja ku mabanki cyangwa ku ma microfinance yabo, aho baja gutora amahera y'amakashi kugira ngo baje kurotira amafaranga baje kuriha abandi. Ugasanga ino munsi umuntu atonze ku mwaja wari mikashi canke ku kashi canke kastel kugira ngo ashobore kurotira udufaranga twashobore kuja kuriha. Ariko ivyo novuga yuko umuntu w'umurundi canke umunyamahanga ari mu gihugu cy'u Burundi ivyo bintu yobisezera, kuko ubuhinga bwo kurihana biciye mu buhinga bwa none burahari, kuko amafaranga yawe ari kuri konti akaba iyo konti ushobora kuyacceda ko uciye kuri telefone yawe. Ntibikeneye yuko uja gutora iyo kashe, ushobora gukoresha iyo telefone yawe ukariha uwo muntu atakibazo, hanyuma koroherwa mu kuriha. Nico gituma nasaba yuko nk'abantu usanga babika amafaranga mu mazu, abantu usanga babika amafaranga aho bakorera, cyangwa ugasanga babika amafaranga mu mabutike cyangwa mu magazi aho bakorera, by'ukuri bobika amafaranga mu makonti yabo mu mabanki cyangwa bakabika ku makonti yabo mu matelefone yabo, kuko by'ukuri bashobora kuyakoresha mu kuriha ibidandazo canke amaservice vyoroshe, kuko ubwo buhinga BurundiPay buzoborohereza kugira ngo bashobore kurihana vyoroshe canke bashobore guhanahana amafaranga vyoroshe.